Mwaramutse muri ino video nashaka kwadressinga kuva ku bijanye na comment section ama comment gende yashira mu migwi bivanye na gravité yayo. Umugwi wa mbere hariho ama comment novuga ko ubu yarahagaze yari ama comment yo gutera ubwoba bijya n'ibintu vya bullying. Iyo uhagaze ukihagarara ko bajya barahagarika aya ma comment y'iterabwoba. Thank God yarahagaze ariko neza ko kwari kumenasa kugira ngo mpagarike bacasanga that's not how it works. Ayo yarahagaze umwana kunci imbere. Hanyuma comment novuga ikwirikiyo ni comment y'umuntu atukana. Urimbwa, uri muhimbiri, uri kigoryi, wakirofa we, swera nyoko. Ayo ma comment, sorry, iyo narayikora. Sorry d'être vulgaire. Je sinkunda rero bya vulgarité nk'iryo jambo je haze nk'imyaka 30 canke irenga ntaryumvise. Iyo jambo mvuze rya nyuma haze imyaka 30 irarenga atajya numvise mu matwi wanje. Kurivuga vyo vyumva ko umva nta kuntu wari vuga utaryumva. Donc je sinkunda ibintu vya vulgarité. Ukeneye gutuka kwanza vyinshi YouTube yene irayazibira ayo ma comment ikayazimya ikayadeleting nanashikaho. Muga nanshitseho nubwo ufise ijambo rikomeye nubwo uri president de la République ugatangura kuri ikirofa, ikicucu, ikigoryi, you are out. Sorry, no muri real life je umuntu atukana ntituganira. Kuko kenshi na kenshi vyerekana umuntu adafise ivyumviro avuga aza kukuminimiza d'abord kugira ngo sepa sindi cyashaka. Iruhande yayo hari amande bakona vuga ari dérogatoire. Abo nanyene kenshi na kenshi nta gaciro ndayaha kandi ndashobora no kuyafuta. Nk'umuntu yavuze ngo akagacano ngo gakora ngo amadolari 140 ngahe ivyo bigutwaye iki? Ayo nkorera ntacyo bikuraba. Je nta muntu avuga ngo amafaranga aha kuri YouTube murantega nivuga ngo mutangwe gutera amafaranga mu ndungikire. Ayo nkorera akazi nkora ntabwo bihuye n'ivyo ndiko ndavuga. Umuntu mukena ashaka kuvuga ijambo abatunzi baribuze. Abo bantu bari Burundi bari kurya abantu benshi baratunze mugabo baguma babiba. Donc je nshaka kuba nkenye ntibimbuza ko mvuga ukuri. Rero bivuze ngo uyu muntu ngo n'ubundi ngo arakenye ngo nta kazi afise ngo atunzwe no gukora kuri social. Ivyo nta meaning bifise. Ntabwo bitwara verite nari mfise. Hari abantu bakenye, hari abantu babayabaye, hari abapatira afise duke mugabo afise ijambo tukabumviriza. Nkiyo comment sindayishura ntamanda ironkera kubera ntabwo uri kuza nk'umuntu uciye ubwenge uri engaging. Ugwego comment rukurikira mugabo ayo ndayishura nama comment uvuga ari lazy. Keshi ndayishura lazy. Urumva je ngafata video nkicara nkandika muri video nkandika nti mu Burundi impamvu navuze ko sepa Kenya nk'akarorero nuko ngaya madone GDP ingana kunuku canke produit intérieur brut canke amafaranga bafata ko munyagihugu ashobora gukora ku munsi n'ibihumbi 2 nk'akarorero sepa. Ikindi mu bitaro sepa ntibafise sepa ikikore kikiniki. Done kuvuga ngashemo amadone aboneka yerekana igituma nashitse kuri conclusion. Good afternoon. Nashitse kuri conclusion runaka. Ubundi agacaza ngo urabeshe agaca yigira. Nkose numva aho nohera kumwishura kuko je nanitse ko vuga ati urabeshe kwera iyi data je uko ndayizi nuku canke ivyo uvuze vyarungutse aho hari umwaka uheze uyu mwaka tugeza aha. Iyo kandi isa nundi avuga ngo ayo madone uvuze ayo mastatistique ntituyemera canke ayo masource ntituyemera. Masource nemera den turabe iyo yindi ufise. Ayo nayo nyene uvuga ko ari lazy comments. Ni sawa kuko ntabwo utukanye ntabwo uba weruye mugo kandi ntabwo wamfashije ko tutangura kuganira kuko no gusubiramo mwenye navuze umbwiye ko mbeshe no gusubiramo nyene ngibitigi nabikweretse kandi ivyo nabare muri video kira mbone okay birashoboka. Iyindi comment ikurikira iyo muri Gravity ni comment
iyo bita theory du complot. Theory du complot canke conspiracy theories ni vya bintu kura wumva inkuba zibiri zaragwanye mu bicanyi mwirakoro kindi gira ukunuku Donald Trump na Putin baricaye muri iyo nama nta wundi muntu numwe ahari abajournaliste bose barabirukana baravugana ibi nibi none birukanye abajournaliste bose we wavyumvise gute uzosanga inkuru nkizo ngo hari ngo inama ngo yabereye mu kibira ngo buyongo atuma intumwa ngo ahura n'abamakizare bavugana ibi nibi donc ibintu antuka abantu bagenda barabwirabwira ntazi source yavyo mugo kandi you cannot prove it kandi vyinshi bitari ivy'ukuri ivyo navyo nyine ko yaje nashobora kubiprovinga either wrong or right I cannot work with it ivyo nshobora kubikoresha nka information kuko ntabwo nshobora kuvyemeza cyangwa ndabihakane kandi vyinshi ngo ndabivuze abari amateori abantu bagiye barabwirabwirana no you be okay. Sorry umwana aguye hasi reka mpagarike.